biba vyoroshe ko umwigeme nkawe myiza atwara umugabo atari no mu gihugu cy'u Burundi ari mu mahanga gushikaho umugore avuga ati uno mukobwa aratumariyaho agasara ubwo bushobozi no bufura aya Kenti James aravyo je ndumukozi w'ibari uya gusa nyene narabibonye bara navyose uwo munsi professor nzobibagije nta nimero ya nene natenarifise nta nuko twari tuzinanye sinabwigenda nta n'umunsi numwe sinzi ko nawe yaranze ariko yavuze n'ujya mu mama ngo yarungitse bijya ibintu nawe nyene ntawe waruzi oya wabirungitse ndamuzi sindamuzi live ariko ndamuzi wabirungitse ko yari yabimbwiye ko agomba kubikora umugore w'ugiye mugabo yari yakubwiye ati ngira nda yari yabipanze kuwumva ariko nuko yari afite ngira vyarashitse nyene arahunga ari beshe yaranyibesheko ariko kandi nyene nta kundi no mugira ngira igihe kimwe azobibona ko yibeshe yego namyishuye nta ikintu na kimwe nawe yakubwira ati umugabo wanjye ndazi sinishuye hama ndashaka kumenya ku ruhande rw'ujya mugabo wewe muba mukivugana woba waramumenyesheje ukamubwira ati ndaba Kenti ivyo reka tubireke tubihagarikire hano nimbo zanje aje nta muntu ndondera dakijijwe tuba twahuriye tuba twabonanye gute bo simvuze ko abantu badakijije ndabivuze ko hava bibaza ngo ni dini gukizwa ni dini cahiki oya gukizwa si dini agakiza ukaba mu mutima w'umuntu mugabo je umuntu adakijije umuntu adasaho gakiza nivyo ukunda aho dukundana Yes nuko nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'Umwete mugano w'abantu nuko another day another vibe bantu b'Imana ngira gutya ndakuzanira vuga umuririmvyikazi aririmba indirimbo mpimbazamana wa undi atanga ubutumwa biciye mu ndirimbo mpimbazamana none ashobora kuzanira no musi kuri Magic Channel kugira dushobore kuyaga vyinshi ndakwakira cyane je ndamuzi kuri Divine Light nawe umuzi kuri inde abamumenye ikaze cyane kuri Magic murakoze cyane Divine umeze neza yameze neza cyane nawe je mbashaka kumenya for the first rimwe na rimwe iyo umuntu ari karasenga arafise ukuntu Imana igendera ishura kiva muhira abantu batatu bashobora kuba bakubwiye kuberewe ni bande cyane shobora kwamfasha ya mbere oya ndufera ngira batambonye sinzi ngira ntabantu barambona ariko ubundi nawe uri muri babandi bihora bishika kwa Mungu ugiye gusenga kumva umuntu akubwiye ati uraberuka cyo ati ndaza guhimbaza Imana by'ukuri ryoyewe uretse ko niyo batobimbwira no himbaza Imana mugabo kararyosha umuntu akakubwiye yego ucyumva kumenga wahaye Imana icubahiro cyane bashina bivuga bote je reka mva muhira nikunze niyo batobimbwira mba numva nguwe neza wow nuko ariko baradukurikira turashaka kumenya Divine Light ninde ariko na cyane cyane kugira bavyumve ko ndi kumwe n'umuntu aririmba sino kuririmba gusa afise impano nyinshi niyo ririmba yipfukiriza gitari ndafise byinshi nza kukubaza tubanze tukireko indirimbo iri kiradudubiza muri wowe turirimbira ni yawe atari shasha yawe atari iyo wanje yego atari yanje yego wow wambonye kera uramunda ubona ko nduwagaciro maze ufatira umwanya urandunganya umindura zahabu ubwiza butagereranywa mfite nashatse kurimbira hejuru cyane ndibuka ko ejo narushe ndiko ndaririmba ndagaruka hasi nihaye inota atariyo mugabo murambabarira yari wenyine yari mu mutima wanje Imana yaragutunganije ayo majambo avutse ki kuri Divine iyo ndirimbo ni agahonga ariko ndayikunda cyane nawe nyene arabizi ivuga ngo wambonye kera urankunda ubona ko ndo wagaciro maze umfatira kanya urantunganya umpindura zahabu y'ubwiza utagererana tukiraho namye ndaba ku rubuga rwawe zimwe muri commentaire abantu bakunze kubaza bakunze kuvuga ko uri umwigeme ashobora kuba atakuriye mu gihugu cy'u Burundi ari mu diaspora koko nese bama bagasubira batavuga ati oya uyo n'umurundi bakarashiraho n'intara wa ruguru
bagashaka ko ndi umurundi yavukiye ruguru. Oya duhora tubona nyene hari abaca bavuga n'ubu ingozi wacu kwa turamuzi kuri wewe bashaka kumenya. Hari n'abanye bagize commentaire utwaraduhurira no kuvoma. Hariho groupe ndimo y'abafana y'abakunzi banje. Nabo yabagira commentaire ngo twara tukure ngo duhurira ngo kuvoma abandi ntabwo nabwo ngo mbwire ko yasenye ni abandi nabwo ngo yarakenye ngo nintetezwa turaziye ibigori vyumye bire bigori baba baranikiye injugu injugu nizi bucamo tubirya vyokeje mbwa ntavyo nariye ntabenye narifise nabike bikiri bitoto ngo rirya dringo yarahekenye nintetezwa abandi nawe usanga ngo yarahekenye n'ibijumbo ibintu byinshi ndatwenga abasha tukiraho tuba dushaka kumenya rero Divine Light ubuzima bwiwe bwa akiri muto yakuriye kuza kwisanga mu gisata ca gospel mbega ubwo ushobora gushikana ibijumbo byagenze gute navukiye muri province God muri commune ya Busiga mu Rukeco rahazi turahumva ahantu hava amata aryoshe ako kantu iyo description cy'ishya bayabeshora hazi kandi bacabanya hamwe hamata ni hajya nyine hama naragiye kuba mu Kirundo ndumwana niga primaire niho nanakirijwe donc niho natanguriye kwinjira mu bintu byo kuririmba ngiye muri Sunday school. Ndibuka ko ariho natanguye kubikunda cyane sengera muri Bon Berger nari muri Sunday school ntabwo kuja mu byo kuririmba rero ndanje n'ubumenga no ririmba ndika niga 5e primaire narakompoje akaririmba gusa nako nibuka ariko ni karaka gospel ndinakunda imiziki yari yose ibe gospel iba atari gospel indirimbo zisohotse nabanda yize uri muri babandi byakunze umuhungu byashika akamuririmbira sinabwagere gukunda nari umwana oya ukuze zarashitse maze kubona iyo ngabira oya nakuze namaze gukorana namaze kwitora mu gisata ca gospel goramaze gufata umurongo mugabo turirimbo mbere bishikira nka twumviritse cyangwa nka turirimba bivaye n'ukuntu tumeze ukumva ati akano kabirimbira naka cyangwa atakano karirimba oya nimanda karirimba nyene ndiko ndakumviriza kubera umuziki uko biri kose uri mu artiste urawumviriza ari yo ushaka gukuramwa kaide wow apana ngo ndirimbira umuntu oya je ubwanje nyene mugabe birashika rimwe na rimwe akumviriza yego wow nuko turashaka kumenya ariko mbere yuko dutandukira neza tukaja kudirimba turashaka kubona umwe mu ba influencer hano mu gihugu cy'u Burundi ndavuga na Erinat yarashoboye kwandika ko amajambo ateranya ubwoba byo yakuvuze ko arabibonye avuga ati no mwigeme ariko aza atavyoroheje bijye bintu kibibona ushobora kubitwara abagore abagabo babarireke gutwara abagabo babandi especially akaguma avuga kimwe ariko avuga ati ntabantu basanzwe ukora mu diaspora wo kabona ko ba diaspora ibintu bisanzwe sinavuze ko ba diaspora ibintu bisanzwe cyangwa umuntu abanga hari ibintu bisanzwe umuntu wese nakubwiye tubifate muri rusange no muntu ejo nawe ushobora kwisanga muri ico kibanza cyangwa nawe akisanga mu kibanza urimo no ufite nanka kufata kumengo ni ibintu bitabaho birabaho birakunda ko ari we wese Imana yashimye ko biba uri kuravuga ibintu birabaho kurako kari umuntu azavuga ati biroroshe ko biba vyoroshe ko umwigeme nkawe myiza atwara umugabo atari no mu gihugu cy'u Burundi ari mu mahanga Gusika umugore avuga ati uno mukobwa aratumariye abagabo agasara ubwo bushobozi no bufura aya Kent James aravyo no kanje ndumukozi w'ibari uya gusa nyene narabibonye bara navyose uwo munsi professor nzobibagi ariko umusindirimba indirimbo kuko imutanyandika yari ama message yose mugabo uwo munsi ba posting ko je nta nimero ya nini natenari ifise nta nuko twari tuzinanye sinabwiye ndana mu nta n'umunsi numwe sinzi ko nawe yaranze ariko yavuze n'ujya mu mama ngo yarungitse bijya ibintu nawe nyene nta waruzi oya wabirungitse ndamuzi sindamuzi live ariko ndamuzi wabirungitse ko yari yabimbwiye ko agomba kubikora umugore ujya mugabo yari yakubwiye ati ngira nda yari yabipanze ariko rero kandi Imana imuhumugisha ashobora kuba ari we yo kugira promotion erega abantu batawiye kumenya n'indirimbo nayo nasoye kubera kariya commentaire
ariko mbashaka kumenya tukiraho biba vyoroshe kuri wewe ubonye umugore wandi akwandika akubwira ati ndabizi ko wowe ntwara umugabo ndabizi wa mukobwa we ati ubwo bwiza n'ubutaye wishimiriza ati ntwara umugabo ati je ngira ndakurenge kindi ivyo bintu si ubwivugiye gake bavyakira gute kuri wewe oya ni ufite ntibiryoshe nyene kuwumva ariko nuko yari afite ngira vyarashitse nyene arahunga ari beshi yaranyibesheko ariko kandi nyene nta kundi no mugira ngira igihe kimwe azobibona ko yibesha yego nuko dukunze kumva ko rimwe na rimwe hari igintu umukobwa bimushikira afashwe na sentiment umwe akarira abandi bakabivuga akikurondera kibikubwira wewe ndashaka kumenya nihe eta Divine Light yararimo sinamyishuye nta ikintu na kimwe nawe yakubwira ati umugabo wanjye ndazi sinishuye hama ndashaka kumenya ku ruhande rujya mugabo wewe muba mukivugana woba waramumenyesheje ukamubwira ati ndaba kenti ivyo reka tubireke tubihagarikire hano ariko ico nzisha nuko ari ububeshi ico ni cambere ivyo banyagije n'ububeshi 100%. Peut-être habayemo kantu ko kwikanga ibintu aca bigira ukuri yego nta kindi kintu norenzaka ku muhungu musanzwe muri hafi mu matanyi akibona bijya bintu nyoba yarakuronde ntivyo vyari no kugira ngo cengira ko ndanamuvuga ntavyo ndababariye nimba haradahari n'ivyanje oya ari nge bishika kakapere bamwe barabumva haya na uri muri babandi adashobora kujya amata musengeye canka atagusengeye Kenti urumva kuri kuranzana kuvuga ukuri ntashatse kuvuga kandi urazubwenge oya uhora umusengera canka adahari ariko uramusengera je natangiye kumusengera nkiri muto wow nubu ndacamusengera oya donc sindamusengera ngo ndamugire ahubwo ndasenga kugira ngo Imana imugire uko wowe ushaka kuva ntaramenya ko bashobora gusigurira gute twebwe ahantu nasengera baratwigishije gusengera n'ibiri imbere muri kazoza wow urabitswe ko murasengera abana nzovyara ukingana uku ugatangura gusengera abana utiteze ati ejo canke igihe ndashaka kumenya yego ndasengera n'uruvyaro ruzova mu nda yanje bivuze ngo na sheri wawe muri ko murasengera umubwira ati dusengera kugira gusa ndakubwire ko ahari duhora dusenga ntazi ndakubwira ahantu hose uza guca nakubonye oya sico ndi ariko tuba dushaka kumenya hari ukuntu abantu benshi bumvise ngo umuntu wa gospel ngo ari mu gisata cya gospel utumenga n'umuntu namenga none ntibyemerewe gukunda gukunda si icaha abakozi b'Imana ntibagira mariage kwanza umuryango urugo no mugisha uva ku Mana ni kimwe mu ngabire nziza Imana itanga none izo ngabire nziza ntizikwiye kudushikira yes wow ati iyo bigenda kose nawe tegerezwa cyane gose kandi rero igihe carageze n'ikinyene ndacumva n'izina rya Yesu amen vuba tura invitation ya mbere bantu b'Imana kuri Magic izo bihari ubaravyiyemeje ubarabibabwiye igihe ciwe n'ikinyene bashaka kumenya sindakubwiye ko nta kindi kintu nakubwiye nabwiye ko igihe ari iki nubu bitumushobora kumusigarana nati ku buryo kuri mariage uzomwemvita ati ingura bineza y'Imana oya nta butumwa afite ndamusigira ndambwira ati Imana ikomeze kukuzigama ikomeze kukurinda no kuguhezagira nta kindi vyavre ubu nyene uwo guhuzana niri nati muri kumupfa ni wo musengera bisanzwe nukuri nta kintu kibi no mubwira simbona ko hari n'ikosa yakoze peut-être ko yatanze message bamuhaye ikosa yakoze no gutanga ubutumwa butaribwo byonyene cyonyene no kuvuga amakuru atariyo ariko ubundi yo kuri we ubona ati ujya nta kibazo kuri wewe oya nta kibazo kuko je ntituzi nanye nta nahantu namwanzi wow nuko mu kiganiro ugeze gukora kuri radio Black FM hari kibazo umumenyesha makuru yakubajije bari babiri Big na Patrick Vodo bashoboye kubaza ati hagati y'umuntu araha mu Burundi n'uwo hanze aho Big yanagiye kavuga ati hari umuntu wo hanze arambwira ati uwo mukobwa turamufana ati we wipfuza ko twagwa nande waravuze ati Imana nta numwe mvuga ngo no mu Burundi canke wo hanze uwo ari we wese Imana yashimye ko igo yego ariko waravuze ati Imana ikoze ivyayo nta uvyanga dufate kuno munsi n'ubu nyene ndacasaba ubugombe bw'Imana bari bwo buba
mu diaspora je ni sawa ari umurundi ku kantu karabishe mu mutwe naje we nzomuba uramufise ari mu kugutwara oya kubera ikirinda kuntwara wowe ko yagiye ndere yamutwaye wow yaragiyeyo oya uwo muntu ariyo none nta basore bariyo canke inkumi ziriyo bande babatwaye Imana ibishiriye ushobora kwisanga canke nawe kenteje ushobora gusanga wagiye hama ari ubugombe bw'Imana wow nuko tugira Kent nakubonye oya urabakunda oya kandi uhora usenga Imana iguhe mu diaspora ahubwo nawe basi guhindura mu diaspora vuga amen amen nimba ukunda kuba hanze vraiment Imana ibiguhe icishe mu nzira zayo zose binanigwa uzogende vraiment uri umuntu muzima ushaka wumva n'amafaranga ukabiba hano tanga ishikano Kent mabe ntagishikano yego kabisa nuko mbashaka kumenya rero n'umunezero nyabaki aho benshi bariko baravuga twabonye ivyo bafatanije kuri rya post bavuze ati uwo mutegerezwa kumuvuga ati kuko ibikorwa biriko birivugira mbere warasohora indirimbo igashobora gukwiza imyaka 2 ikiri ku bihumbi 200 23 24 wiyumva gute nyuma y'iminsi igera kuri 10 gusa indirimbo imaze kugira mu 30 igiri kwiza 40 Nuwe buhinga wakoresheje nize nguvu uri kurashira muno munsi mvudu oya ahubwo ngira je nibaza ko abantu bari banzi kiriya gihe nkitangura bagiye biyongera abakunda ibikorwa byanje bagumye biyongera nibaza ko ari iyo mpamvu yego hari abo twavuze hari abo twamye bavuga ko ngo ushobora kuba waragiye ngo ukarondera ngo utuntu dukomeze ngo waramuhaye amavuta ngo bavuga ati bon ntibiba byoroshe urabona ko nindirimbo ikiduga cyane ku muvuduko ukomeye wo kuri divino vyakira gute ko bahari izindi strategy mukoresha oya ahubwo ndanezerwa birankokaja uretse ko jewe vraiment biratera intege cyane umuntu akoze igikorwa ntabazi ngo kizoshika hano canke nibandi bazokiraba canke niho kugaburira abantu utazi rero ubonye abantu ko baravyakira neza antukana umunezero ukomeye vraiment cyo mva ziriya nguvu zose buriya buryo Kent yabarege mu buryo bwishi ziriya nguvu zose rero bakoze bumva ko utatakaje igihe canke utatakaje umwanya biraryoshe nuko titre ni no kuburana iki no kuburana yes kubera iki kuvuga ko ico kintu dufate ko no munsi nkuko benshi babivuga ati hari imigisha myinshi yaragiye araronka ati navuga nkuko tubwiye ati vuba birashobora gukunda iki ni gihe cawe kwera iki kwandika ijya tita ndibukanira ahantu ndiko ndamera nkurira naho nabwire Imana ibintu nari ndabikeneye numva neza umutima wanje urahinduye numva umenga notangura gushimira Imana nibuka kahise nibuka ibintu byose Imana yagira tumbereza vraiment ataho kiboko k'umwana w'umuntu kugiyemwo nibuka uburyo Imana yagira ndinda mu bihe bikomakomeye kuko ndibuka narigeze kugwarandagira kure ku buryo nja muri koma mbere ko sore indirimbo yitwa Nobuntu iyo ndirimbo narahejeje audio ndiko ntegura video ca ndagwara ngera kurema kwa gupfa izo ntu zose ndavye ndavuga ati man utu ni duto vraiment kuvyima umaze kunkorera ubundi ni kece agaciro no kuburana uko tubwira ibintu bikomeye rero urabinyibukije duhe ntaye cyatse kurira ko no muri sinzi ko ndaririmba nararitse ndirimbo nayanditse ndiko ndarira oh my god ntangura kumva urukundo rw'Imana ndavuga Kristo yaritanze ku musaraba araza mwisi asiga icubaro ciwe just kubera jewe kuko niyo nari kuba ndi jenyene ku isi yari kuza kampfira ndavuga ati ni keke cy'agaciro kirenze ico vraiment yamaye cyamvuga ati nta mpamvu yo kurira reka nshimira Imana nibitarakunda bizokunda nigihe tu basi no ndirimbo nifuza ko umuntu wese yoyumva atoshira umutima ku mubabara suno munsi yoshira umutima ku Mana kubera ko ni byinshi cyane tukigeze kuba turirira twabonye reka tuyishime ku byimaze gukora kandi tuyizigere no kuvyitarakora ko itoreka kubitkorera kubera kwita dukunda iradukunda yo ihagarara mu itanguriro ikamenya iherezo ici tarakora irabona impamvu itaragikora biyihimbaye izo gukorera ibirenze ivyo wifuza n'ivyo wiyumvira vuza amajambo akomeye cyane nanje ubwanje nuko ndi nyuma ya kamera bantu b'Imana amoso zera hatswe gukoroka nuko
tugireko turashaka kumenya batubwira ibintu bikomeye cyane cishirize ko umuntu yumve ko ndi kumwe na Divine by'ukuri ne binashobotse wisanzura ukaba wumva worira nta kibazo oya sinigera ndiri imbere ya kamera nta n'umunsi n'umwe uratinya ko amarira yanje ndafise aho ndayatura ntibirashikira mu umunsi umwe usanga birabaye nta kintu kiramba ko ngo gitume ndiri imbere ya kamera uretse ko ndiko ndashootinga nyurevo narize ariko umu director ntiyafasha ayo ma image why nararize nibutse hari ibintu zishimba nibutse kuko indirimbo yose nakubwenda yandikana impamvu abari ntahe arigenda byuka nkumva amaranga mutima aramfashe nkumva ndarize kuko niyo ndirimbo shasha nararize ndiko ndayikora muri studio ndiko ndaririmba byarase kumva ndanye ndarira producer abanza arahagarika aravuga ati naratasha ahubwo ndagaruka bukeye nuko kenti Imana ni nziza umunsi umwe nzovuga Imana je namaze kwibonera reka ntitunavyinjiremo kubera ni birebire Imana ni nziza vuga amen amen Imana ni nziza cyane amen amen nuko uriko ratubwira indirimbo haheze imyaka ishika kuri hafi 2 usohoye ubu twarabonye commentaire nyinshi zajemo hari benshi bagumye bavuga ko ati nubwo duhora tubona bavuga iki atasa n'umwana yakuriye mu gisubizo ati mu gisubizo ni hehe baba bashatse kuvuga mu kibosi umwana yakuriye neze ni ntara nyane viyo naraje ntari bwo twarabonye uvyakira gute iyo ariko aragerageza kuvuga ko bagusesha n'umuntu akuze afise ubuzima buryoshe cyane ari umutunzi no kubera mfise Kristo rega n'ubundi nakuze mfise ubuzima buryoshe cyane ko nari narakiriye Kristo wow uretse ko gusaba wawe bivuze mu buryo buboneka ariko sinangeze nkurira mu buzima bubi ntabwo naciyemwo pe uretse gusa ko ntavukiye mu gisagara ariko nta buzima bubi naciyemwo nyene genre uriko uravuga ko utakuze mu buzima bubi biba byoroshe cyane bashaka kumenya iyo twumvise ko umuntu yakukiye mu ntara za ruguru hari utuntu tumwe baca batangura ati kujya abandi bavuga ati yo yaragize ibi ni kiye kintu Divine Light nawe nyine no munsi avuga ati iki kintu naho nagikora na narabona ko swat umutima wawe waragikunda cyangwa imbwa ubona bitari bafite hari ibintu bivaye n'ahantu uri utegezwe gukunda kandi utegezwe gushaka gucamwe nubwo bitoba bisa neza ubu wumva biryosha kubera n'ivyo ubona hafi yawe buriya bintu abana bose ba ruguru bacamwe niyo biwanye babikubuza usanga wawe bacitse ukaja kubikora kugira gusa wumve niwo munezero bawumva kubera abo mukina muri murunganwe usanga mwakoze bimwe nubwo muhiri wanyu batoba bikwemerera je nk'akarorero ndibuka ndi mutoya narakunda inka ariko abantu benshi barabizi narakunda inka nkakunda amata yayo rero urumva naremera nkaja kwiragira niyo mpamvu usa nayo ariko naremera nkaja kuragira kugira ngo inka ndayibone ihaze numva nezerewe kubona inka iguwe neza ivyibushe narakunda gukama nkanwa amata nikamiye bukebuke wewe warakamye ndo nukuri kandi narabikunda azuka mu gatondo imbere ko nja kwishuri kuko ndibuka maze kubimenya aho nundi mwana tusa nabangana twakuranye tumaze kubimenya umukozi yahora kama bace bamu akazi kaciye gahera baca turavugana na mama ati amafaranga uhora umuha zohora yaduha twebwe turazikamira hajya amata bari karagabanuka mu nka niba bakiyadandaza aba yaramaze kuba makiyarya abantu bo mu rugo babanwa tani twayikamira nkazinduka nja gukama nkaca nitegura nkaja kwishuri tukiraho bashaka kumenya abandi bavyakira gute aho mu kibano kubona nkundire nkoreshe inoten abantu bavuga ati abana bo mu kibosi abana batunze gute yubahuka kwemera gukana oya je ivyo byo mu kibosi navyo nakubariye oya nakarorero abo mwabana mu kibano byari bisanzwe rega byari bisanzwe kwera ko muri abo twabana je kuja kuragira inka byari bisanzwe ko abana twari dusa nabangana bose barabikora numva nanje renda bikunda kumva nako bikora yego atakibazo na kimwe biguteye ko narabikunda pe wumva ngo ni ibintu nakunda kandi jewe mama ikintu cyose nkoze atari kibi yarandeka nkagikora akashigikira we mama yabona bisanzwe yaranavyishimira ambonye ndiko ndakama nuko uko atubwira ibintu bikomeye cyane mbashaka kumenya
watubwiye ugeze mu Kirundo barakijisha kuri Divine dukunze kumva abandi bavuga ati jewe icyatumye nkizwa nakora ivyaha ibi hama nkareka abandi ati umuntu kanaka niwe yantumiye kuri Divine cyayi ikintu coba caramwinspire kumva ko yo ufata umurongo wo gukizwa akaguma muri gospel. Iyo rero ko ico kintu atanyishe ndagifite kuko jewe sinagiye gukizwa ngo nivya bindi ngo ngurahijwe n'isi nari nkiri muto. Ahubwo ikintu nibuka nakatishijwe n'indirimbo jewe nabana n'abakuzine banje kuko mu Kirundo naba ku mutantine wanje bari basengera muri Bomberge n'isusu bavuka bagenda kuri eglise nanje nkasha nigire ahantu bita ku bavizi ahantu nasengera nyene muri Katolika gihe kimwe ndahaciye numva ariko bararirimba ca ndahagarara inyuma y'igipangu ndumviriza mu nyuma sinzi nyene nisanze nasohose n'indi ca ndahakunda sinogeye gukata n'isose ubwo nyene nari mpejeje guhindukira indirimbo nizo zanshituye kubera ko nyene iyo ngabire peut-être niko yari muri jewe byarankweze ca nigira gusengerayo mu nyuma nja muri Sunday school batangura kutwigisha ijambo ry'Imana mu nyuma rero ndizera namwe gutahura ca ndakira agakiza. Turashaka kumenya biba vyoroshe na cyane ko benshi bakunze kuvuga bati iyo umwana w'umwigeme agiye mu gisata acindirimbo haba mu mpande zose haba secular canke gospel hari ibintu bihinduka kuri we especially nkawe dukunze kubona abanshi bavuga bati kobwa mwiza nkunge ntibiba vyoroshe ataciye anaririmba kutubwira n'impano yo menya kwivugiriza bimwe mu bikoresho by'umuziki kuri we birakorohera nize challenge uruhura nazo. Nta challenge nkora nazo kubera ndiririmba oya gusa nyene hari udu challenge umuntu agira hari akantu maze imisi niga ko iyo abantu bakumenya hari ama challenge utangura guhura nayo uko utangura kuba famous utangura kuduga niko uhura n'ibindi bintu bikomeye nyene bikurondera bikubabaza mugabo sinovuga ngo ni challenge ngo kuburyo ngo kuririmba ngo bintera ikibazo oya gusa nyene harimo utubazo nagendagira to kwisanga abantu bakuza ahantu utabiziga urumva je naratinya ko abantu bamenya kuburyo jewe dufate nk'akarorero je narasoheye nka new level ndi muri bus umva nk'umuntu aragiza ka commentaire amvuze narababara canke abantu bakandamutse gone waririmbye ni waririmbye ngendirimbo ntera jibere ndayikubona hashamarira oya si jewe gusa ujya muntu bahora bavuga ko dusa nyine nkavuga ngo ni mukuru wanje umva nyine nkumva sindavyakire cyako babona kari jewe nyine nico kintu novuga ko cangoye kwakira ko abantu bashaka kumenya ko je naririmbye duhuye mu nzira nabashaka ntumenye ko ari jewe menye indirimbo jewe duhure ntumenye ko ubivuze ko ari je narakwihinduka ugatinyeka naraharira muyavuga ariko je ubeshi nza ndakora biratuma nyene ugumenga ntushaka abantu bakubona tutangura gutinya nyene sinzi turaho twumva wo ugomba gutandukana abandi baba bashaka bamenyekana bibe vyiza bamumenye kubera iki kuri Divine kubitinya hoba hari ingaruka umaze kubona iyo mumenyekanye cyane cyane mu gisata cya gospel oya niyo nyene jewe ni mpamvu yatumye ndavyanka kubera ko nyene hari bwe umuntu agufata ukuntu akagufata ukutari genre akashitangura kubona umengo uri gitangaza umengo ntiwobaho ubuzima busanzwe kandi watawurashika urumva nyene birakomeretsanye dufate wewe nk'umuntu akakubona nko muri bus akamengo wakoze ikosa akamuna wategerezwa ati kandi ari bwo bushobozi ufise nyene ufise ayo kuriha bus rom ukasanga abifashe nabi uraririnze ufite bazi ko wararirinze ubuzima buco buhinduka rero karavunana kabisa uca wumva umenga utangwe wapi uca wumva umenga nyene birateye ubwoba kubera ko abantu ntushobora kwidegemza ntushobora kuba ubuzima busanzwe nk'ubwo busanzwe mu nyene utangura kumva umenga uragize complex dukunze kumva ko abakobwa baririmba indirimbo cyane nk'imbazamana guhageze ku bintu vy'urukundo kuziba intambamyi kiba n'ikibazo gute kurondera umufasha ndiko ndavuga urukundo nyarukundo ko gukundana kurondera umufasha ndavuga fiancé cyangwa umukopera ko uvyumva kuri wewe barabikugendekera gute jewe sinzi ngene barabinyendekera abakurondera baba benshi ukacitinya cyangwa hari n'abatinya bavuga bati ntitwotumbera Divine
niko bon je ndibaza ko vyose vyuvuze ari ivyo harimo ukuri hose kubera ko nivyo ubundi iyo ubona ibintu vyinshi imbere yawe biza bigutumbera hageze kwitamo kimwe bisha bigucanga biragoye kugira shwa ukavuga ati hagati ya Kent na Naka Kent ikuremwo Kent bakawishiremo vuga bundi burorero natanze akarorero ntagire nihereye ko ntagire uvuga ngo naramuvuze Naka bashaka kumenya birashika abahungu bakaza kukurondera bakaza kukudraga ukumva wafashwe waryo ukavuga ati man uyu niwe muhungu w'indoto zanje canke naho tuti ati yadakijije canke uyaje kubera za ndirimbo zanje ayaje nta muntu ndondera adakijijwe tuba twahuriye tuba twabonanye gute bose mvuze ko abantu badakijije ndabivuze ko hava bibaza ngo ni dini gukizwa ni dini cahiki oya gukizwa si dini agakiza ukaba mu mutima w'umuntu mugabo je umuntu adakijije umuntu adafite aho gakiza nivyo ukunda aho dukundana vyohura gute umuco n'umwijima ntibishobora kubana ako kantu ako gasubiremo uti ntivyokunda ko kiretse Imana yakuntumye ko nkabanza kubwira ubutumwa ukabanza ugakizwa kubera ndibutse ko nabikinye no mu Kamuna muri filime Akamuna niyo scene nakinyemwo uwo visitwa ko yabaye umugabo wanje wari yaje kudraga twahuye ava aborewe adakijije akora ibintu bibi umuntu urenda mwigisha ijambo ry'Imana arahinduka munyoma bishitse wewe nka Dylan Light mwe wese arafise ivyo nuvuga afatira ko ntareme kuko turimo gutandukanya urashobora gushika ugakunda umuhungu ubona ati uyakwije bimwe vyose nkora nsaba Imana ariko adakijije byo bigenda gute ntibigera bishikira ntibirambako Imana yamiguterekera imbere abahungu bama baza bari kuvuga ngo abahungu mengo ni benshi oya bon ntibirashikira n'ukuri iyo experience ntayonze wow ari nkamwe bishitse kuri Divine syokoroye cyangwa mvuga ati nuko nyine nabikubwiye peut-être ko yobanza guhinduka yobanza gukizwa mugabo ntivyo ukunda ko nje nkunda umuntu adakijijwe ubwo rukundo ntabwo sinzi ko no ruronka ntabwo sinzi birashika mugabo ntibirashikira adakijijwe byo hura gute sindavyumvo ya how it comes no ahubwo par contre umuntu adakijijwe je mu nzira yanje namubwira ubutumwa ko je ndi umu evangeliste agakizwa vyoba vyoroshe ko ushobora kumufatira muri iyo nzira akabanza akamenya ijambo ry'Imana mugabo pana muntu mbere yuko ndamukunze ngo shaka kambere umugabo oya muntu mbere yuko umuntu wese donc tugiraniye ubucuti adakijije ni hasira ko je atompindura ahubwo jewe ko nshaka kumukwegera mu nzira y'agakiza hama ivyo bindi vyo kwizana mu nyuma peut-être wow nuko uriko tubwira amajambo akomeye cyane bashaka kumenya turaho uheruka gusohora ego tukira inspiration kuri wewe ziza gute bamwe harabavuga ati je mba natembere cyane nkumva inkuru akumva ati Divine arafise umugenzi wiwe ari muri Amerika ejo yamurungikiye kado iyi kado yari imeze ukaca yumva yo birimba ukaca yumva yo bivuga wewe nawe andi ati tugenda rota ndaryama nkarota ati Kent Imana yamuheza ikiduga cagenda Divine akaca vyandika kabiri Kent urikunda n'ukuri oya ijambo ry'Imana rivuga mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda okay Imana igumugisha ibiguhivyo byose arampezagiye birakwiye kuri wewe inspiration za gute ko doratona ko amajambo wandika akenshi bavuga ati n'amajambo y'inkora mutima akenshi uri kurumva soit urarira ukora emotion kuri Divine turamaze kurira zimwe mu makomantere bashirako abandi ego mugabo ntugera urira nagira mfata dufate nubwo tubari indirimbo yanje uramaze kuryoherwa ukarira ego apana ukaryoherwa ukorera musozi ndire nyene bijya vyiki kumva muri wewe nyene ibigumba gumba haba habaye iki jewe akenshi mba nabonye ikintu nari baba baguhaye nk'ikintu wari ukeneye oya akenshi mba mbonye ikintu umwe wese arafise uko ameze ahareje nza kwishura ku ruhande rwanje mba numva hari ikintu uba ukeneye cyane kikaza utaruciteze rero waracibagiye
donc ikaba nka surprise kandi warigeze kubucifuza uca wumva ibigomba gumba ndumva kwera canke nari nkumbuye umuntu cyane hande nk'akarorero mu muvukana umuvyeyi wawe canke umukunzi wawe especially umuntu wari wese nari maze iminsi ndi connected nawe cyane nari nkumbuye rwose umukunzi ntashe kwanza nyoko Kent abantu benshi barabarira yo bize nyoko Kent ati oya mvuga mama Kirundi oya ni umuvyeyi wanje kandi nyoko ni Kirundi genda mwita nyoko Kent wa mani mu mugisha wabonye ya majambo ya nakubwiye byagenze uri kuratuma nkumbura sha kumenya iyo inspiration yawe uyikura okay Jen ndavuza guitar kenshi bandiko ndavuza guitar indirimbo ikaciziramwo kandi kenshi iza bivanye n'ibihe ndimwo canke ibihe nibutse canke ibihe nyene ego kenshi biva mu bintu ndimwo canke ivyo nabayemo ndiko ndibuka mugabo kenshi mba ndiko ndavuza guitar sinigira nkomboza indirimbo genre nkuko mibarabara iza ndiko ndacuraranga wow uko tubwira ibintu bikomeye cyane hari akantu bageze kwandika haraheze imyaka ishika kuri 2 muri commentaire bavuga bati umukobwa avuza guitar gutyo atakenshi usanga ari abakobwa bafise ico no kwita imitomo tamajambo arenze cyane ibazire ko je vyanyuranye jewe singira namba ahubwo mba ncecetse ngira ibintu ivyo ayo majambo ngira aba mu mutima wawe je vraiment kugira ngo ndakubwira ibintu vyiza ariko harabahora babwira ko je mvuga amajambo meza nk'abagenzi banje ariko je siniko navuga mba numva nyine ata bintu bire kuko je mvugisha ukuri ivyo mbona zandi vyo kukuremera ngo nukuri ngura igitangaza utari ico oya sinza kukubesha kabisa ntumubeshe umuntu ngo urumva ariko kandi je ndateba si ibintu ndakubwira ubu nyene ngo nuko nabibonye shaka kukubwira ibintu nabonye kera mugabo sinzi kuryosha vraiment ngo mvuga ibintu birenze uri direct ego kandi kirinze kiba cyane nka ceceka swate ndanuma nkaba ndaraciyumviriye maze gucyumva ko kenshi naho ndakivuga no ku muntu muba musanzwe dufate mukundana naho nyene ntushobora kumenya ati kumbure naho nyene basi nomubwira ya majambo aryohusha ruta bana sindavyuka kuremora ndabikora mugabo ego amajambo aryoshe y'urukundo arashaka kuyavuga mugabo pana vyandi vya babaririmbyi babeshanya vraiment akubwira ibintu bitahari byandi ngo dahari ngo nopfa oya ivyo nivyo ububeshi kabisa hamutaraza ko nari mbaye udahari absence yawe ushaka kuyibona mugabo kandi ubuzima burakomeza kandi turaza abantu maze kumenyana nabo barenganye buri muntu wese aje mu gihe ciwe arakora ibintu byamuzanye hari igihe mission yirangira mu gatandukanye ngasi ndiko ndabivuga muri kote yazandi by'abantu bakundana bari yangaje kuko iyo urinze ufashe iyo decision uba wifuza ko umuntu muzorambana mukabana ubuzima bwose ariko hari igihe bidakunda none buzima ntibukomeza uri kuratinyega abantu oyaye ahubwo nikwera je ngira ubuzima bwanje ndabushira mu mana cyane pana mu muntu rimwe na rimwe iyo tubonye ubutumwa uri kuratisha ukunze gukaburira inkumi iyo bakundanye n'umuntu ari kure ntimamushire ku mutima cyangwa bashire umutima ku bintu by'iwi bashire umutima ku mana kweri iki kuvuga ry'amajambo oyaye ufite mu bintu byose uteza gushaka umutima ku mana iyo utanguye ku imana iyo uhezagiye ugafata uwo mutima ukawushira kwica kintu yaguhaye uburi kuregeza inyuma imana kandi ico kintu urahiska kukibura kuko imana ntawe binganye icubahiro niyemera rero kugira ngo protege ico kintu imana yaguhaye gumiza umutima ku wakiguhaye kuri kumana nyene yaguhaye iyo ngabiri ashobora kuba ari mu diaspora akavuga ati je wuyu niwe muntu wanje ukunze gushimangira ubereka ko nubwo baba bari hariya nubwo bibika imana kubera ko umuvuga aya majambo bwo kwibuka imana cyane ibintu by'aba diaspora bigira binini cyane gose mengo sabana ofete mengo sabana nk'abandi kentejo nawe nuko wogenda nibisanzwe kubera ko gucuba kaburira abakobwa mengo urukura bankisha ababareke gukunda vy'ukuri gushika oyaye gukunda ni sawa ahubwo ni gukunda vyanyavyo kabisa uje ibwina mugabo ntubifate nkaho umengo ni ubuzima bwawe buri oya jambo ry'Imana ratubuza kwizigira umwana w'umuntu ni kubera iki none ngo mwana w'umuntu biroroshe ko ahinduka
biroroshe cyane ariko Imana nigera ihinduka iyo rero Imana iguhaye umuntu ukaca wizigira uwo muntu gusumba Imana yamuguhaye uwo muntu ashaka kudeseva mugabo iyo Imana iguhaye umuntu ukaca wizigira Imana cyane yamuguhaye uwo muntu azogumaho kubera ko ivyizigiro byawe byagumye ku Mana dutishirize ko nikino kuburana nasyo narasenze mburiki oya reka mbere kuri hofre oh my god kubera ndashaka kutaririmba ari ibintu byinshi ndiko ndiba bihora bishika ntabwo biratumye numva umenga sinoririmba bihora bishika umuntu muri kumwe canke undi muhungu ari we wese cyangwa umukobwa ugitangura kuvuza igitara akubwira ati ndagukunze yo bihora bishika kenshi hari n'abahungu bakundiraga kubera uvuza igitari neza none bobura ariko sinobemera kubera ko bakunda kubera avuza igitari none je bishitse nkaheba guvuza igitari uretse ko nafise umugambi guca banyanga ariko rero n'ugukundira kubera simba shaka umuntu ankundira impamvu iboneka kubera impamvu zose ziboneka zirahinduka yo iby'ubwiza sinyirirwa ndavuga bazovyishira muri commentaire ariko wasize byose uza mw'isi ku bwanje ikica agaciro no kuburana ivyiyumviro vyawe kuri je n'amahoro si vyago oya wewe wasize byose uza mw'isi kupfira ikica agaciro no kuburana ahantu rimwe amajambo akomeye wewe niki cy'agaciro no kuburana ibuka ingene Imana yavuye mu ijuru ya Kristo yambara umubiri w'abantu araza agaha ku isi arababara arasonza aratukwa arakubitwa kubera wewe nuko turangirije ku majambo akomeye cyane urumva ko ariko Divi mu kurangiza birabishika ku munsi w'ubugeni wawe kwiyumvisha ko ushobora kuzovugiriza akaririmbo umukunzi wawe yo akandi sindagira nakavuze uziko inspiration ya mbere naronse yo kwiga gitara nari muri mariage mbona umugabo avugirije umugore n'umugore ariko araririmba cyangwa ati nanje umuntu tuzobana nzomuvugirira wizoba inverse waciyuma ati zindigirizwa urumva uwo munsi n'uwanje ntegerezwa kabisa nzomuriri sinovuga ngo nzomuririmbira nzohimbaza Imana wow kubera byo kurimbira umuntu sindabirimo ariko nzohimbaza Imana ariko uzoshira akaririmbo k'urukundo ego apana kamwe tubiri ego nzoze uwo ducishiriza akakariko kose icyo gihe kitaragira oya ariko nzorimba new level new level yo ni ngombwa nzoyiririmba Divi bihora bishika kubera ko uvuza igitari gutyo wanye mu kurangiza ndashobora kubwira ukatuvugiriza indirimbo yari yose muga y'urukundo y'urukundo atari urukundo rwa Kristo nago nyine rwa Kristo none umukobwa ariko araririmbira umuhungu ati ndagukunda jewe rero sindirimbira abantu oya ntuburirimbiye umuntu ariko n'indirimbo ivuga urukundo ntayo mfise ntayo nzi oya ntayari ubumva atayo vuza cyangwa ubuvuga ati ntayo mbona basi sindiko ndigirisha ntayo mbona pe cyangwa ubiyitse uvuga ati nanga surprise kanje nzobikora uwo munsi wabyo yes nuko amajambo atatu y'agasunika rukwira dushobore gusega inzira amavuta ku bafana bawe n'abasanzwe baririmbire new level wow Imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo this is a new level Imana izotuzigame
izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo. This is a new level, new level, new level, new level. This is a new level. Wanyegeje mu kiganza cawe mwami, umasa ndondeye niyo mbona, je ndakingiwe. Wanyegeje mu kiganza cawe mwami, umasa ndondeye niyo mbona. Oh yeah. Je ndakingiwe, umurango umbere inkingi y'igicu, ijoro inkingi y'umuriro, umurikira inzira zanje, genda habona. Imana izoba zigameye, izoba rindira ubuzima mu bihe bishasha nyinjiyemo. This is a new level. Arangirije ku majambo akomeye cyane, umwe wese ivyo akora, umwe wese ivyo abarimo, yaba umwa, yaba utwara imodoka, yaba ukora akazi ko mu nzu, bantu b'Imana, uzoraba kino kiganiro azoba ari hose. Arangirije ku majambo meza ati, Imana isubire kuduze ku rundi rwego. Ni Divine Light, niyo twariko turayaga. Nyuma yo kuraba ikiganiro cyose, commentaire zanyu zabiziwanura, zabizutera intege. Bantu b'Imana bireza bikadufasha. Asante sana, be blessed wherever you are. Ciao ciao.